Yes guys, muraho murameze neza. Twadukumburanye ariko reko ndabatumire kandi ngenda batumire abatagira subscribe kuri channel ya Iratiro magazine guys. Mugende mu nkorere hama uno munsi rero nagiye gute impano ku yindi. Je namwe nabwiye ko ndabazanira impano ariko no munsi impano nzanye no munsi sinibaza yuko ari impano abantu benshi bahava baza kwiyumvira ngo ni impano ngo yagute ariko rero ino impano ndabazanira no munsi ngira ngo reka aturamutse atwibwira wari we hama nanye ndaza kugaruka mu bibazo bibiri cyangwa bitatu kugira ngo mumenye exactly ubona bazanye wari we Kirikou Iratiro magazine. It's your boy Frank D, friend family, come future be like Kazoz be, particular, tikula, zikula, zibura, kibura, kiruka, bomi ntabi zigura. So, majambo make amazina y'wanje nahawe n'abavyeyi nitwa Frank D gavye. Hanyuma izina ry'ubuhizi benshi bakaba banyita Kazoz B canke future B. Guys, mwabyumvise cyane abantu twadufize ngahaye bafite amazina menshi mugaba bakubwira ati jewe izina nahawe n'abavyeyi ni iri runaka ariko ati akazina k'ubuhizi nako ni ushaka kumwita Kazoz B, future B, cyane particular amazina menshi nkayo. Karibu cyane Kirikou Iratiro magazine. Murakoze cyane. Ameze neza? Ndashimye. Jewe ngira ngo naye ndaguhamagara ngo Frank mugabo wamaze kutubwira ngo Kazoz B, future cyangwa particular uko ushaka kose ariko tuzakukwita. Muri amazina yose ni rezina ushaka ko mu kiganiro nzaguma ndaguhamagara. Kazoz B. Kazoz B. Welcome again rero muri Iratiro magazine. Thanks again. Ngana navuze ngo twakira abantu bafite impano. Mbega tugaruke gatonya muki ndivuga ngo impano. Wowe urafite impano burya? Ego. Ninde yahuye ufite impano? Mbwiye ko mfite impano n'abantu benshi batandukanye sinavuga ngo ndabamaze. Abantu benshi batandukanye. Mbega uvuze ngo ufite impano ni batanga kubwira kuva ryari kuko jewe hariyo periode ndakuzimmo uno munsi una kano kanya uraje kuturirimbira ariko je hariyo igihe nenda kuzi kera cyane ngira ngo ntuduhava tugaruka gatoya muri 2012 je ndakuze 2012 je tugaruke muri 2012 utugeze muri 2021 tugaruke muri 2012 gatonya mbega 2012 Kazoz B yarameze gute? 2012 Kazoz B yari umuntu afise impano akunda gukurikirana abandi bastar bien sûr narakunda rap kandi nkakunda nka R&B ivyo shitsemo muri uwo mwanya nibyo najana navyo shitse muri rap narahapa shitse muri R&B nararirimba aho rero ngira ngo ntunca nifuza yuko utubwira neza tugaruke gatonya twinjire gatonya rero muri R&B. Muri R&B kuko muri R&B ndakuzi ngira ngo hariho indirimbo nari narakunze cyane yitwa umuhondo cyangwa umuhondo voilà yari ndi muje nakunze cyane narayitunze umwanya utari mutonya yitwa umuhondo mugabo hari ukuntu iyo ndirimbo yavuye igenda nawe ujana nayo twinjize gatonya muri ijya ndirimbo yawe gatonya ngira ngo tugaruka mu bibazo bitandukanye. Okay, ndarimbire ko lashiya Numuronda sana umuhondo walai anangusha wengi kweli anangusha wengi na mubonyeri mu mutima urasimba numuronda sana umuhondo walai anangusha wengi kweli anangusha wengi na mubonyeri mu mutima urasimba. Guys, yumvire nk'indirimbo animba muri 2012 ashobora kuba yumvire jewe ngana gutya 2012 nangana gute guys narakana gato sana ariko yumvire nk'umuntu wo mwana ashaka kurimba nk'ibintu n'ivyo oya hama 2012 ntiwaririmbye iyo yonyine ko jewe ndakwibuka ku ndirimbo nyinshi cyane hariho iyi ndirimbo yitwa gute nyibutse amatitire niyo kenshi yakunda kunja nako indirimbo usanga ndizi cyane en fait 2012 iyo ndirimbo kwanza meje kubaririmbira naririmbiye kwa Lawi Pro hanyuma hari yindi vraiment yitwa Nzogukunda voilà hari yindi yitwa Nzogukunda icyo gihe nari refera cyane ku R&B usanga ari byo ndiko ndakora cyane. Tugaruke gatonya mbega Lawi wewe nibuze ko iyo 2012 nta dufaranga wari bwaronke nta muntu waronka asanga twatwivye abavyeyi gasanga twakoze mu two gusuma hari mbega Lawi icyo gihe Lawi yarasa nk'umuntu nga asa n'ubuzimvye gatonya mbega Lawi mwahuza gute kubyekera iki? Lawi ukuntu twahuza ntibyava kuri jewe ni binyi bavuga ni ufise impano iri cyane
jewe antuka abantu benshi bamaze kubona ufise impano muri quartier baragiye baramurumbira. Hariho abantu benshi usanga baba bakunda umuziki, baba bakora business zabo kanaka, nakabona ati ejo mpeta afise impano kanaka. Bo nibo kenshi wasanga bandonde hama tugakorana ama repetition hama bakaya studio hama tugenda kuririmba. Jina mahera nariya muri studio. Turava muri zo za 2012 mbega kuva kugeza 2012 tuyivuyemo kuki indirimbo wacumenga nawe nyene uratakaye burundu, watakaye uja hehe? Izo ndirimbo wari wararimbye kuva 2012 zavuye zija he nazo? Okay, kuva 2012 maze kuririmba izo ndirimbo, jewe majambo make ukuntu nabibona nabona umenga ndi mu bintu byo kwiryohera ampedemo. Sinari giye uri mu bintu ntumenye ivyo urimo kanoni. Jewe narava muri studio kubera ntabanzi nibeyi ngera nce tuma nabya n'agaciro. Hama abantu bari hafi nkaba mu carte memoire mu ma flash disk, numva ibyizere byose byaguma biraho nyene ati nzoja kwana kindirimbo zoiro, nzoja kwana kindirimbo zoiro. Nugasanga ujye baramwita telefone, urumva bigenze uko indirimbo ziratotera kopoko. Mbona aho rero mvuye muri 2012 kuna naciye mpoterera ndibuka 2012 nari 8e konye 7e. Mbo narabaye nk'usa karmi gatoya cambanza gupoterera mu bintu vy'amantuze ya ma freestyle, subiramo indirimbo zajya za Kirikou zaba Lil Wayne. Ivyo nivyo naciye njamo ica bisa nk'ibintu gatoya kubera nivyo narabibona mu dufaranga dukeya. Ngiye imbere kuri stage nkasubiramo indirimbo ya Kirikou canke ya Lil Wayne, arumva barama agaciro gasanga ndaronse agasabuni. Nivyo byaciye bipoteza. Guys, munavyumviriza yuko abaririmbyi abenshi babihevye cyangwa benshi batabikomeje, suko batabikomeje nkuko batabafite impano, ahubwo baravye ikintu kibahereza. Guys, udufaranga agasabuni abaririmbyi barundi ngo benshi baranakenye ntitubeshe. Urumva baba bavuga ati jewe nace ndabivamo kubera iki? Nabona yuko umenga nta ndabigumyemo nta kiniki, mugabo ndibona subira mu za ndirimbo za Kirikou za Lil Wayne tinaronka agasabuni. Turavaro turava rero muri R&B Burundu ikiradutwara gusura mu indirimbo za Kirikou za Lil Wayne byavuye bituma neza umuntu ava muri R&B Burundu acaguma muri rap you. Mbo nuvyita ko bisa nk'uko kubera ahonye ivyo byamanutse anabikoze 2013 2014. Hama 2014 none naciye n'umuntu yitwa Ariko. Umuntu yitwa Ariko yari umubatteur, yaravuza amakaraoke muri ville. Hama turaba bagenzi turakomeza arakunda impano yanje. Ariko rero naciye nsanga ari umwe mu miryango y'aba Gigabit rero yaba muri Ecosat niyo yakorera icyo gihe nakoriye, niyo yaraba abastar benshi niyo bakunda kuba bari. Hanyuma Ariko kubera yarasanzwe ari umugenzi barajana agiye nko gutembera bisanzwe. Amaje nanje urumva ashitse muri domaine wanje nkabonhura n'abandi bastar bandi bitwa bandi urumva nasaba ariko barahapa ntabakaba bari ati niyo umuntu icyo gihe nitwa future business gashiye ko Kazoz abo na future bi aratabura arazi kuririmba gasanga rero tubibayemo ama freestyle konye. Guys, uretse kuma tubanjuke gatonya reka ngira ngo tuve muri bino tuko turaganira tuje mu freestyle gato, kuko jewe maze kumbwira ngo wagira ama freestyle ngo barakwemera ngo urabizi. Jewe siho nabandi abadukurikirana kuri Kirikou magazine ntibari bazi ko ariho ko ari ubizi cyangwa utarubizi. Abari ngaha kuri Kirikou magazine bagwa nabo bajudging bagomba bavuga ati bwa wundi wa mutipe yarabizi. Biberekere ko ari ubizi ko jewe yeshaka kuba nta je siho nari, kandi icyo gihe navuze ko hari imyaka myinshi tutabonana. Mugabo no munsi kubona dusoye kubonana nabari kwadukurikirana kuri Kirikou magazine nabo nyene bakeneye kumenya exactly yuko neza wewe ubishoboye byo bintu. Okay, mbo hari 2014 chiseyo niho rero Gigabit naciye nsanga nawe ariko arinjira muri production cyane kubera ko yari akora mwigisha. Gigabit icyo gihe rero yari referent agakora instrumental. Ndibuka rero instrumental ya mbere amaye 2015 cyandagenda ndandikira ko indirimbo yitwa Inkebuzo. Guys, tugende ku Nkebuzo gatubwira ngo badukirana bumve ko Inkebuzo ari Inkebuzo nyene. Okay, indirimbo yavuga uti mais kuva Monday gushika dimanche ton père akubaza est-ce que tu as mangé akakwitaho kugira ngo ntugwe penché
we nubona ko ari vya danger kebuka hindukura kamene nyarutse gira vuba uragaturika ingeso zawe nanumwe zifurahisha kuko urarenze ugaheba ugasarisha muri famille ntunumukivugisha bose warabikuye kubw'ububisha we umva abavyeyi reka kugira igitomera nk'abandi fresh alarinye kandi all top ja ku murongo ifatira ingingo bishobotse ifatira n'ikiringo ndazi yuko iyari imyaka iguhenda ko nagakukuka ariko kaguhenda nujane n'ibihu bishatse wo bisimba pardon kuko ndiko ndabiririmba every day wiyamira kuri plage home dead basiga muri chômage family nayo ukayita muri dommage ababanya abagenzi ugatuma tuba baberge iyo niyo yari verse ya mbere guys inkebuzo iyo yari verse ya mbere uvuye ngaho woye ucuvutireka ndagutabure na verse gira kabiri top to 10 okay hama wafati kola yari petit frère wa Jiga yitwa Fola hama verse ya kabiri twararirimba le frère avuga kola yavuga gute umviriza inkebuzo liseni okay bibwirwa benshi bikumva bene vyo ibwirwa nuko amasatukuye okay future nino yari chorus ama verse ya kabiri nagiye ko ni so umviriza ushobora kwibwiriza ubega fata umugambi nyawo nyabuna bishobotse usubire ku ndero y'abavyeyi kuri beat touch ni Jiga kuri mix akongera ka mix guys ibaze iyi ari rap ya 2014 2015 nabwira nk'ibuzo bamwe ngo tori yose ariko murabyuma yuko bano ba jeune no gwaruka bababizi babishoboye neza kuvyo myaka wacusura uratakara gatonya je nza kumva ngo uri kuri lycée Dirake je nanje rero kubera ko namaze nafise abagenzi benshi bizeyo naje gutembera rimwe ngiye kuraba nafise ama groupe y'abatamba ntaje kubaraba numva ngo uri kuri Rake mbega ko Rake tuyizi yari fise groupe yitwa Rap Nation mbega nawe umaze gushika kuri Rake nawe avuye uca winjira muri Rap Nation ko na majyose zo munapere mbo kuntu byagenze jewe maze kuvanga 2015 ndibuka na 9e ndaje na 10e ngiye na 10e rero nakoze kibazo baca banyorienta lycée Dirake maze gushika lycée Dirake bavuganye hajya uja mu ishambutazi ukaca mu mutazi ajya ugiye ahantu hashasha tegereza kwanza kwiga ivya ingene bimeze je nari sanzwe mvuye no muri no sinari nzariya ivyo bakunda sinashotse ninjira muri Rap Nation directement narabanje ndamara umwaka wose 2017 ngenda kubasuiva nkaraba nkumviriza ivyo bakunda nkumviriza abandi rap batanga yariyo meze gute mbanza ndabiga mbanza tagenda ndanje nategura kwanza mbanza ndabategurira ivyo bakunda aho nyene tugira aho nyene warabanje urabiga uravyo bakunda umaze kumejaringa ivyo wakora n'ivyo bakora wasanze ari bande bari hasi cyangwa ari bande bari hejuru mbo nukonye tuvugane abastar benshi bosi barabizi majambo make me ujya bizi ku rugero rwiwe nunda akababizi ku rugero rwiwe wari ugiye muri Rap Nation ko ukwiadapta kwishira hejuru cyangwa kwishira ku rugero nabo mbo nagomba kwanza kubera nari nsanzwe urumva ndumuntu mushasha muri bo urumva umuntu mushasha biragoye gushika ukonveka bajya abafanzi babo bose kugira bakwemerewe ubu ikintu gisabwa kwitondera na hantu hagoye muri Rap Nation yuko raharirimbira na hantu rimba ta beat na hantu urumva abanyeshuri bariko baratera induru tabasumbije ijwi cyangwa inguririmbire bakunda baragukurisa nyene Tebye nayibonera ku bandi bashaka kuririmba bikabananira bikanga kubinjira muri Rap Nation niyo mpamvu nihaye intego mvugani bikamanze nyenye polipoli manze numviriza ivyo bakunda naciye nsanga par contre ari abarakunda new school cyane barakunda is beat za trap barazikunda sana hamaro cyangwa kwanza ndazigwiza 2018 nanje cyandashika ndabafrapa guys mwabyubize wewe ngo yabanje aragenda arabiga buke ukarabanza araraba asanga wikunda ngo new school nawe usanga yibereye muri old school hari ariko avuga ati jewe kuri new school ngo mandabazanire bana trap ndabakubite ndabashwanyaguze tubwire rero nk'indirimbo ya mbere ukishika muri Rap Nation bonki kuprambira ntango kubaririmba muri Rap Nation nasi ndababwira nti ni happy wanje ni yogan itigeri gira pan ngo nanje ndi umuntu nk'abandi mu ndayamera ndi umwana wa kan menya ko ndi muri game ngo nko muri catch nka Ken
And you know I can because my music is okay. I say mundemera sana maniga ngo music niwo murima ngo hari ukuntu tubigira dukeneye kubaka izina ngo tegera bumviza ivina ngo z'umurapera adafyina ngo umarapa bakavyina abapondisha vurika niga se mu gutambuka nje imbere fisi indoto zo gutera imbere muri benshi nibera uwa mbere upinze tuja kuri terrain ngo hari byinshi hano kwisi muri byose gikuru ni peace ngo abantu jane ni byisi kuko utiza gitiza guys bana barenze bajo ariko iyo ni rap ya 2018 sasa guys niba byura kino gano ngira ngo yabagiza gutuma abantu benshi bifuza kumenya bano rugwaruka rwa none ruri mu biki uti rero wari umunsi wa mbere ucinjira muri Rap Nation hama Rap Nation rero icikura gute mukurana nayo gute mbo Rap Nation maze kwinjiramo nkabona ko abafans ndaba raisi maze kuba raisisa abo bari basanzwe bakorayo barankunze barampamagara barambwira ivyaho ngene bimeze ndavuga ni okay guys je ndemeye tugiye gukorana chaque vendredi twararirimba niho rero baciye organiza indirimbo ya Rap Nation indirimbo cyandayijamo twayikoreye kwa GN indirimbo yitwa Black Panther twaririmba icyo gihe twaririmba n'uwitwa Eskacha n'aba ba rap boy abashaka ko ari indirimbo yayo bose twararirimba twarakorana muri Rap Nation donc umunsi rero turagenda kwa GN turakora iyo ndirimbo yitwa Black Panther. Guys abantu bose barimba rap urabyumva ko umpeti bose bazi bose ngo bararirimba muri Rap Nation waratwago cyangwa warabatwara mbo uwo mwaka wa 2018 nashitse atwala Eskacha niwe yadutwara icyo gihe twari benshi gisiba ko wari umwana kuri rap kuri mbo sikuvuga ngo hatwara ngo usumba ngo abandi oya urumva ukuntu Rap Nation ukuntu bagenda baratwara iyo hejeje ishuri ucora muri baba rapper basigaye est-ce que ufise responsabilité ninde uwita abandi ninde ndashobora ko wari ufise hari bien sûr abari bafise impano mais nta responsabilité ala fise yo kuorganiza ibintu yorganize bijya abashire hamwe abakoreshe bavuge turabona na ryari kwaruka nashise ntwago ya 2018 hama birangira nyine ugumye utwagwa jewe 2018 lahera Eskacha ahejeje niho baciye bagira amato amabarano baba na confisé responsabilité kandi ndabishoboye muri 2019 ndagira ariko muri uwo mwanya rero 2018 Eskacha yarahejeje aba rap boy bari bahejeje nanisigaranye n'abandi nyene yandi mahiri mu bishoboye no haciye haza yindi element ibizi yitwa Arno Gachobgenge yitwa GIP acaraza baramunconnecta ko ambya president ariyo mushasha yaje bo turagenda turamumviriza barabishoboye turamuyikaza nabonye cyatangura gukorana naho rero nacenda bakoresha indirimbo na jewe indirimbo yitwa Rap turirimba Rap cyarico tuyikorera muri Master Music ya 2019. Guys reka ndabakengurukira ngira ngo tushatugaruka muri partie 2 higano cyacu kuri mu higano cyacu gaba kiba kirekire cyane ariko ngomba ngarukira muri partie 2 rero tugaruke twinjiye muri Rap Nation ko Rap Nation ngako yageze muri 2019 je twinjiye muri 2020 duhereza igano cyacu ciao